Ndabaramukije abakunzi ba New Life Studio, abakunzi mudukurana kuri chaîne yacu ya YouTube na rwa rubuga rwacu hariya rwa Facebook rukurikirana n'abantu barenga 33. Ndongeye kubaramutsa uno munsi ndabazanira agatrike k'ubwenge k'ingene ushobora guhakinga ama message y'umukunzi wawe, message zisanzwe, izi message zisanzwe biciye mu mwumvikano, ariko izi message zisanzwe zo muri application izi za Lumitel canke za Leo, donc kate simi ariyo yose ukabibona ariko biciye mu mwumvikano. Ndasubiyemo kubera ibi vyigwa namanda bibaha, hari abantu bama baca bidoga ngo ngo ndabigishe guhakinga, abandi nabo ngo ndabigisha guhakinga. Nagenda bamenyeshe jewe bino vyigwa ndabibaha mu ntumbero yo kugira ngo umenye yuko ivyo bintu bibaho, ushobora kumenya ingene wirinda. Yes, canke umenye nyene yuko ibintu kanaka bishoboka bibaho, ari nko mwumvikanye mukaba mutizerana, ari umusheri wawe ukavuga uti rero reka tubikore ariko bice mu mwumvikano, ama message yawe uzurayasoma nanje yanje uzurayasoma, urabe vyibura ko ivyo ndakubwira bitari ivyo. Urumva ko bishobora kurokora nk'umuntu yagomba kunda atandukane n'uwo bakundanye, akakubeshera ngo bama kwandika ibintu binibo, ukavuga uti rero sheri wanje mpakinga, uhakinge message zisanzwe, wirabire yuko ivyo bariko baravuga batambeshera. Sindabicisha amajambo, reka dukurokere ku cigwa nyezina ndabereka ingene ushobora gufata message zo mu yindi telefone ukazisoma, urabona zikaza zishikira hose message zisanzwe. Nukuvuga ngada ko nabazaniye telefone zibiri, imwe ni indi ko nakoresha, iyindi ni iyi. Ndaza gufata message ziri ino ndazizane muri iyi kugira ngo muvyibonere. Etape rero ya mbere ndaza kuza muri no telefone iyi nugurure application ya Chrome, iyi nshaka ko bizoza birashikiramo. Nshenza hano rero, ndaza kuja muri Chrome, nshenza hano muri recherche nandika ijambo message for web, message for web, message for web. Hanyuma maze gushika ngaha ndaguca ndoga hali ya ruguru, hanyuma ndagucanza hano murahabona mwese jewe nshanza kuri aka kantu desktop site, ncenda yigira version y'imashini. Maze kuyigira version y'imashini mabona neza yuko ikihinduka ikaba ukundi kuntu sisawa my people. Twebwe rero guca duca kuri no website ya mbere ya message for web, message for web ine tuza guca ducako, hanyuma turindire yiyugurure. Tuza guca tuca hano handitse pay with QR code. Iyi QR code murabona yamaze kuhashika. Ico rero ndaza kucanza gukora, ndaza kucanja kuri ya telefone ya mbere, nce nkuramo, nce ninjira muri application ya message ndabibereke. Nce kuri ya telefone ya mbere murabona application ya message, ndayinjiremo. Hanyuma maze kwinjira muri application ya message, ndibaza murabona hariya ku tuburungu dutatu. Yes my people, uraza kuca kwa turiya tuburungu dutatu komsa kuri ya telefone nyene ugomba guhakinga. Murabona ijambo ryanditse ko message for web, zo guca winjira hano rero kuri message for web. Hanyuma wabonye hamwe hambere ko nuguruye QR code, ngira mwabonye nuguruye ya QR code. Jewe nshanza kuri iyi fotore, bana yuko igiye gufotora, nayo igiye gufotora. Hanyuma igiye gufotora nca nigarukira kuri ya muri Chrome hahandi, nje ngarukana kuri ya QR, nce nduza ya telefone ya mbere rero infotore nze kuraba infotoye. Sawa, you all set. Hanyuma nce ngira allow, ndayiha uruhusha. Izi ni connection ziba ziriko zirahara. Nca turindira iloading bino bintu, nca turindira ibiloading, ngenda bibereke tuga refreshing. Izi ni connection zitameze neza ko ndiko ndakora video mu bisanze amatara yacize, mugabo biraza gukunda. Let's wait mugende muvyiboneye. Yes my people,
murabona ni icigwa c'ubwenge, ni icigwa c'ubwenge kandi ibyigwa nk'ibi nta handi muzokwigiramwo bironka atari kuri ino page yacu ya New Life Studio Bugenyuzi